bakunzi ba Star TV 257 twagiye gushigikira Azwan TV televiziyo nziza cyane tuzana ibiganiro bimeze fresh tubashigikire n'abarundi biwacu waya abakunzi ba Star TV abakunzi ba Hitop TV abakunzi ba Isaac TV abakunzi bandi ma televiziyo yose mu Burundi Silent Vibe n'andi menshi cyane tuje gushigikira Azwan TV abakunzi banje twaracerewe tuje kumushigikira no muntu Azwan TV all the way from Burundi turabarundi twese turabarundi kazi tuje kubashigikira dukore subscribe ciao ciao Ribo Ayesa bakunzi ba Azwan TV turabaramukije kandi turabahaye ikaze muri vya biganiro vyanyu kuri ya TV yanyu muzi kwitigera bibamaramaza yamibazanira ibintu bigezweho ku mwanya uno munsi ndababwiye ni amaraso ya mbere ni ijya mbere mugiye kubona ikintu mutari bwigere mubona kuri Azwan TV muri kumwe na MC Delight mubane nanje muze kuhunkurikirana kuko ivyo ngiye gukora uno munsi birahambaye turi kumwe n'umutumire kanaka nabazaniye uno munsi sishaka kuri gonda sigura ngo mbega uno munsi muri Azwan biza kuba bimeze gute biza kugenda gute kuko tuje gukora ibitandukanye n'ivyo abandi bantu basanzwe bakora aho bitandukaniye ni hehe hari ibibazo vyinshi bimaze imisi biriko birabazwa bimaze imisi biriko biraba muri industry ya music muri plus 257 abarimvyi bashi baridoga abajournaliste bakidoga abapromoter bakidoga nico gituma rero uno munsi tubazaniye umuntu umwe aje kudusigurira vyinshi nawe se uwundi ni umutumire asanzwe ari umupromoter iyo tuvuze umupromoter turashobora kwiyumvamwe ibintu byinshi ariko uno munsi twabazaniye umupromoter ikintu tugiye gusubira gusobanura kuko ndazi ko beshi mukizi tugiye rero kwakira umupromoter yigenga Monsieur Adronis kuva ku kinyamakuru Amahoro Iwacu yes ikaze ni karibu mu kiganiro cha Azwan TV yo boss meze fresh safi sana urameze neza bakunzi ba Azwan TV this is Adronis promoter brother from another mama Mr Dreams also the big chance yes nyakugira imana umupromoter yigenga Monsieur Adronis ikaze ni karibu kuri Azwan TV thanks son bro igihe kinini twari twaravyipfuje tukavuga duti turakeneye abapromoter bamwe kugira ngo tuze turayaga ariko uno munsi Azwan TV yahisemwo umupromoter nka Adronis wimva gute bro ni fresh bro ni fresh ibintu bimeze neza naza ko abakunzi ba Azwan TV boca bagenda no kuri journal Amahoro Iwacu bagakora umuti tagoye kwisabira subscribe utangiye kutisabira ntagorane abakunzi ba Azwan TV nta mutima mubi bafise mutima wabo nta gufa ririmwo Adronis uno munsi kuri Azwan TV twaje turondera umupromoter kubera ibibazo tumaze imisi twumva mu muziki ndundi mu bastare b'abarundi mbo tuvuze mu muziki gusa twaba tubarenganije kuko hariho nabandi bantu bafise n'izindi mpano nyinshi zitandukanye ariko abanyabukorikori mu Kirundi abanyabukorikori neza cyane ariko baridoga yuko abantu baba promoter mbo nanje ngira ngo nzoba ndimwe ariko nzoreka nzoje mu iki kiganiro n'icyahera uno munsi nserukira abo bantu bidoga Adronis iyo wumvise umuririmbyi ariko ararira akavuga ati jewe ndafise indirimbo zanje naririmbye kandi zimeze neza ariko narabuze support narabuze umuntu numwe ashikanira indirimbo yanje ku radio narabuze umuntu numwe yovuga amakuru yiwanje mu gihe tuzi yuko amativa ari mu Burundi ari menshi cyane gushika naho hamwe umuririmbyi umwe amativa yo mu Burundi amuhagurukiye akamuvuga yo cararavumye iyo wumvise umustar muri ibi canke muri biriya ariko ari dogo uhora wimva gute ubwa mbere na mbere novuga ngo swishora kuvugira kote y'abastar canke mvugiri y'abajournaliste ahubwo ndazivuga ko zose kubera ko hari gihe nshobora gusanga ndenganije kote imwe sivyo iyo uvuze ngo umuririmbyi ntavuzwa umuririmbyi indirimbo ziwe ntizivuzwa bivana n'ingene aba yavyitwayemo sivyo kuko nk'ubuhunya nimbura umuririmbyi agitangura ubuzwi n'abantu bakeye niwe rero ubufise igikorwa cyo kuvuga ati reka izi ndirimbo ziwanje ndazishira ababijejwe kugira ngo bamfashe gupromotinga sivyo ariko muri hari ushobora kubikora akavuga ati reka ndazijana akanka kuzivuza ariko yazijanye sivyo aho naho abari kibazo ciki c'abajournaliste canke abo bapromote sivyo kubera ko novuga ngo muri no industry yacu hari ukuntu gufashanya hari kera za isanganiro
zara promoting abaririmbyi paparaza gikorera kuri za radio Kirtire Bonesha FM ikivuga show business za RPA hageze ko zivumisha abaririmbyi yari promotion iteye ubwoko ariko Giskamena umengo gupromoting umuntu udafise akanoti aho wonye cha wimenya ni hatari muziki haje umuntu afise inoti sawa ndagira ndakubaza ikintu kimwe ingabirano n'amahera hari ahantu bihurira ingabirano n'amahera hari abantu bihurira kubera ko ufise iyo ngabirano kwijana muri studio bisaba amafaranga yes general national gukorera video ata amafaranga umuhaye urumva yuko birafitaniye relation ano haro ikintu kimwe dukwiye kumenya cyangwa dukwiye guhuriza ikintu tubanze tugihurizeko umuririmbyi arashaka kuba afise ingabirano akikokora akaronka n'amafaranga yo gukora indirimbo yiwe agashika muri studio akanikokora wanashima muri za studio muvuga yuko ziri kuri high level agakora indirimbo yiwe biramaze no gushika iyo ndirimbo akayijana ku radio ikavuzwa rimwe kubera ari muri cya kiganiro ciwe cyabo bamutumye ko ku radio mugabo ya ndirimbo tukazorindira kwisubira kuvuga mu gihe kandi bayana turyoheye bagatanga n'umurongo bati abageho n'indirimbo mu telefone muvuge gutya abantu commentaires zikaba zimeze neza zifashe neza ariko tukazorondera ko yandirimbo isubira kuvuzwa ikabura we kubgawe journal amahoro sinzi ko mushobora kuba muvuza en direct ariko kubgawe yo wumvise nk'indirimbo yakuryoheye ku radio kumva ntisubiye kuvuga uhora wibaza iki mu kubgawe ni bya bindi yana ko ndakubwira musanzwe ibintu byarahindutse uko byari bimeze kera siko bikimeze ubunye nakubwiye yuko nimba wifuza support hari ibintu kanaka ubanza gutanga muri no industry man hari abantu batumye umuziki utari kuravuzwa baba journalist baba promoter abantu bagiye ubugwi sivyo muri ico gihe rero utari umwe muri abo nyane ushobora kuronka support ukeneye kuronka support bisaba yuko babagenzi babo bantu nimbara kantu baho kakabaha mukayironka yes bakunzi ba Azwan TV ico kintu mucumve ndagikeneye muri commentaire ukicumvisira ijambo ja muri commentaire habanze hagira ikintu wandika ubaza no kuri iki kintu umviriza abantu ahure navuze bamwe sinavuze bose hari ababikora neza nabandi basaba kanoti kugira ngo ivyo bintu bikogwe iyo tuvuze ko hari ababikora neza ico ni kimwe bisigura ko umuntu adafisa kanoti ingabirano yiwe nashire mu kabati niko bisigura adashize mu kabati naho nabanza yiyaranje ariko Adronis uwo kugira ngo uje kudandaza itongo kugira ngo umuziki wawe utere imbere wo bikora musanzwe bivana na dreams z'umuntu man hari umuntu aba afise indoto zo kuvuga ati jewe nshaka kumera nka Jay-Z canke nshaka kumera nka Naka sivyo muri ico gihe rero utanga ibishoboka byose kugira ngo bya bintu vyiwa bigende neza yes abakunzi ba Azwan TV hari amastati meshi tumaze imisi tuko turaraba y'abastar kanaka y'abaririmbyi kanaka aho reka kwanza tubanze tubihoze tubanze tuje kuba journalist aba promoter bavuga yuko ama TV yabo afise base nini iri hejuru y'izindi hari ikintu kimwe kigeze kumbabaza numvise umujournalist twari ko turayaga akora ko kinyamakuru kanaka nashimye kuvuga kuko Azwan TV nitwaje gupromotinga abantu ngo tubavugira ivyabo bataduhemvye Azwan TV ni TV yigenga ariko ikorera kanoti nico gituma tuza kubavuga mwize nuze kumbabarira nukuvuga aravuga ati twebwe ikinyamakuru cacu kigeze hejuru terumake ata mu journalist yoja kuyiruka inyuma y'umustare ngo agiye kumusaba ikiganiro sivyo nca ndamubarira nti none ibindi binyamakuru bitoyi navyo bimeze gute aravuga ati ivyo binyamakuru bitoyi navyo ni hahandi usanga umujournalist ari wari kwariruka gusaba ikiganiro umustare cyaravuga nti none umuntu aba ari hagati nawe bimeze gute ni wa muntu uzosanga rimwe na rimwe yironderera ibiganiro ahandi naho akabirondereko ndabizi yuko muri runo rugamba rwo gupromotinga kwitwa umujournaliste bisaba kuba ufise care ico ndamaze kukibona kuko nimba hari ikintu kibabaje kimaze kugushikira mu mwuga wawe ni cyahe vayo ko n'ishuri vyonya kwanza ari ikintu bavuze ngo aba rekanda bita aba YouTuber canke aba promoters yes cyari ukuntu bavuga yuko ari bo bariko barakora gose gusumbya meme n'aba journaliste bo ku maradi c'est vrai urazi impamvu sindiko ndabivuga kubera ko nanje nsanzwe ndabirimo siko ndabivuga kubera ko ugerageje kuraba ni ibintu vyigaragaza none nk'ubu ndakubaza amaradi yangahe uzokumva
dukuyemo RFM sivyo dukuyemo RFM man RFM navuga yuko ari imwe mu maradiyo navuga ngo aha support abaririmbyi sana kandi gose urumva na izindi ziratanga support ariko urabona yuko hariho difference ariko na Buja FM mengerageragetse itangazo basohoye mu misi yahera waragize bazovuza wagizene uwari shaka noti urakoze ivyo biraheze sivyo yes. Rero sasa navuga ngo ico kuvuga ngo naco bakoze bazi One TV muze muravyumva kuri Buja FM ntuzohavumira udafise akanoti bandaje kwiruka inyuma y'abastare naco musanzwe iyo uzi curi kurarondera man ukora ivyo ushoboye byose kugira ngo ibintu vyiwa bigende neza nimbuzi yuko kuri iyo TV online uriruka inyuma y'abastare kugira ngo uronke ivyo biganiro bigaruka hahandi nyene nakubwiye ati biruka aho bihiye hari ama TV usanga abastare aribo bisabira ibiganiro kubera ko babona ari kwindi level ariko we kubera ko ucirondeza urumva ni ngombwa gumuhiruka inyuma none tubirende yes ari umuntu yavuze ngo iyo office cyo ushaka ntupfi cyo utoye ivyo birumvikana ariko hariho n'ikindi kintu kimwe ngaruka nkibaza iyo gishitse ku mustar jewe nakubwiye yuko muri uno mwanya reka mvugire bajya abantu babuze ngene ibintu byabo bigenda neza muranimvira umurimvi yaraye ijoro ryose ariko arandika indirimbo mugabo iyo ndirimbo yiwe gushika muri kano kanyiri mu kabati kubera ko yagize ikibazo cyo kubura amafaranga sivyo kubera ko yagize ikibazo cyo kuvuga cyo kubura amafaranga tuvyibutsanye kandi iki kintu tucumvikane ko turazi ko hari amaradiyo akora hari abajournaliste bakora ariko hari nabandi bajournaliste batangwe batwereka ko bariko barakora muga muri kano kanya bariko barahinduka ndashobora kwibaza nama contrat y'akazi yoba yarahindutse cyangwa n'umutima wundi badukanye cyangwa hariho iyindi profit bamaze kubona yuko bashobora kuganya muri ivyo bikorwa vya misi yose muba muri ko murakora mu bisanzwe iri kuravuga ngo nama contrat y'akazi yahindutse ukabona umujournaliste n'ubundi aracari imbere ya kamera ari karakora nimba yahindutse contrat ntiyahindutse servo yiwe canke amajambo yavuga kimwe no kubwira so umuntu umwe wese bivana na step abagezeko ari abantu bagera kuri step canke level kavuga ubunya nanje bazondondera sivyo ariko batahure yuko nta muntu numwe yaje ngaha ibintu bimeze neza nimba yashitse kuri rya rwego bisigura ko yabanjije kugira ahantu haca nawe narasaba support y'abandi bantu sivyo tutaraja kure reka tureke kuvuga ibintu by'abaririmbyi sana abaririmbyi biratuma naho toyivuza arayijana hajya kuri studio canka yiho mu DJ akayivuza abandi bakayivuza bien sûr hariho abantu twokwita abanyabukorikori abanyabugenegene sivyo harimo abantu benshi harimo abaririmbyi n'abandi bantu bagiye batandukanye ariko bakora utundi tuntu dutandukanye n'umuziki ngenda kubwira ikintu kimwe je moranda aba impano umupeti yitwa Nyamate afise sivyo numu brother ashobora gutambisha amashapo arenga 8 ubageze kuri 12 arenga 8 ageze kuri 12 ariko ni kangahe urumva bariko baramuvuga ku radio ni kangahe urabona umuntu yafashe umwanya ariko aravuga kuri Nyamate ariko kaza wumva hari yanya ngo Medi ngo DJ ira ngo bo mu Rwanda ngo nabaririmbyi ngo mu Burundi urumva bahengera umuntu yibaka izina batazi ngene yagyubatse kaza wumva ngo nwenwe ngo nabaririmbyi b'u Burundi aho gushigikira abandi bafise impano man Nyamate afise impano idasanzwe jewe maze guhura na Nyamate ahantu henshi ariko ara performing man hari abategetsi biyubashe aba general sivyo ugasanga ariko aravuga ati uyu mwana ararenze akamuha ni note abazamva mu journaliste yajyanye ariko aramubanira kuri promotion ukamengo ni ibintu bya hatari yaramuhaye sivyo rero ico navuga tumenye gupromoting abantu bafise impano simvuze ngo gende utore ba abandi bose wawundi wese akeneye kuyubisha umuziki ngo acaja muri studio canke ngo ibiki nibiki ngo ashaka ngo kumenyekana sivyo ariko hari abantu bafise impano man ugerageje kuraba impano Nyamata afise sivyo ni impano idasanzwe jewe naratangaye kuri show ya Twengana Mutima Comedies sivyo ibintu Nyamate yakoze byari ibintu bitangaje ariko nta TV nimwe nigeze mbona inamuposting ivuga ati Nyamate kweri yakoze amateka ayo gaza wumva umuntu hajya anyagiye akagira akantu k'uburofa batanguye gupromotinga ngo bakunzi ba One TV ico kintu tugira tukigaruka ko gatoya tunacitondere kuko ni ikintu gikomeye cyane uyu mu brother anyibukije nyakubahwa Adronis konsere ya Nyamate sagaseseshwa rumuri ntiyari ya Nyamate
mu mbabarire yari twenga na mutima show nukuvuga Nyamate yatweretse ikintu kidasanzwe ni Nyamate ubona yuko gushika kuri stage kwiwe yari yambaye ibitenge yambaye na hotaro nibaza yuko aka video aragakurikirana muri iyi video je nibaza yuko reka kunabinyibukije turaza gucishamwo gatoyi ibikorwa Nyamate yakoze muri twenga na mutima show kuko byabaye ibikorwa nkora mutima creation shasha Nyamate kandi nyimba utavyibagiye uribuka ko yari yambaye ijipo n'akantu mengana gasengre kama prudence creation yes yari creation nziza aho yavuga ati jewe ntegereza kwikingira umugera nambaye ubukingirizo bukwiye umubiri wose sinzi icyo yashatse kuvuga kumbure nawe nyene tuzomutuma ko kuri Azwan TV agira icyo abivuzeko ariko umuntu nka Nyamate atwerutse akaja gukoresha ijipo y'udukingirizo je ndavyibuka byarabaye vraiment abo twari kumwe ndabizi nabo nyene bompinyoza muri kiganiro Nyamate yari yambaye ijipo y'udukingirizo n'akantu gagapira yes ni foto nibaza ko muri kiganiro turaza kuyicishamwo barabe gatoyi ni Nyamate dusanzwe tuzi yuko atambisha amashapo menshi ariko imbere yavyo Nyamate yarinjiye entrée yiwe uko yinjiye yambaye ibitenge gutya ararimba Nyamate waruzi ko asigaye ari no muririmbyi je narabonye n'indirimbo yiwe ari mu bintu vy'amagazi gutya bariko barakora amavuta Nyamate n'umuntu asanzwe yibera muri regio bakora ibintu vy'amavuta cyane no kuvuga amaze kwinjira kuri stage yaririmbye gatoyi hanyuma arerekana vya bintu vyiwe arasigura impamvu vyambaye acatangura gutambisha amashapo ndibuka yuko Nyamate atarengeje ishapo zitatu mwishapo 12 asanzwe aririmba muri ako kanya ijambo ryavuzwe ryabaye ngo amashi menshi cyane kuri Nyamate bisigura ngo iyo wumvise MC aravuze ngo amashi menshi cyane uwo muntu biba birangiriye ngaho aragukuye kuri stage ndibuka baraba MC batatu sinza kubavuga mu izina kuko nabo nyene peut-être ko bashobora kuba batasponsorije kugira ikiganiro kibe ariko vyabaye ibintu nagiye numva induru yadutse inyuma muri public baravuga bati Nyamate muramubaniye ni Nyamate kandi asigaye afise n'ubundi bukorikori bwinshi ni Nyamate asigaye acana imiriro ikaka agatamba cyangwa kanayitambisha imwe kanayitamira akayigirisha ibindi bintu ariko ivyo bintu Nyamate ntivyigeze bimubako ibintu vyateye n'induru nyinshi ndetse no mu bafani ba Nyamate ugerageje kuraba nibaza yuko public ya Nyamate yari public imeze fresh naho yari kararirimba barabona yuko bariko baramufiringa sivyo ariko ugerageje kuraba aba MC bamuhaye akanya gatoyi c'est vrai ikintu cyose kiba gifise umwanya bavuga ati uyu muririmbyi aza kumara umwanya ungana kuno kuri stage ariko ugerageje kuraba Nyamate yarakwiye kuronka umwanya nk'uwabandi baronse kugira ngo nawe agaragaza impano ye uko nitwaguma ducinyiza izo mpano z'abo bajene ntaho bizodushikana ariko turashobora kubaza mbo peut-être jewe hari ibintu byinshi nkunda kwibaza show yari ya mutima Nyamate yari umuinvite wa mutima eske iyo bari mutima yoba yarabonye yuko Nyamate ibintu agiye gukora bigiye gutuma ari wagiye kuganya public nini bigatuma abwira aba MC ngo Nyamate ni mu mukureyo canke n'aba MC bashatse kuvuga bati Nyamate naveyo peut-être ikindi kintu gitume ndakubaza uko nuko nzi yuko irya show abayigiyemwo barakesheje ababishoboye none Nyamate bari babuze umwanya wo kumwongera kugira ngo ashobore kwerekana neza ahagejeje bugingo yuko twari tumaze umwaka n'amezi turi mu kiza ca covid atasho nimwe iri kwirakogwa atanu umwe ariko arabona ibikorwa vy'uwundi nibaza ko mutima iryo kosa atagiye yokora ujya no mu brother arazi vyarimwo kandi encore urwego ageze kurabona yuko biratandukanye no gwa Nyamate ese numva yuko yohavamo umwanya ngo aze guperforminga hama ngo agaruka avuge ngo mu mukureyo ahubwo ivyo vyari bikwiye kubazwa aba MC bamukuyeyo icyatumye bamukurayo nimba babona yuko umwanya wari ugeze bari kuvuga ati umwanya waheze Emerisani yarakoze ikiganiro kuri Silent Vibe TV yarakoze ikiganiro kuri Magic TV urumva rero n'izindi ntabonye ariko yarazikoze kuri gukora ni kimwe bakuzi ba Azwan TV nagira ndababwire yuko ibi bintu bitariko biravugwa twe tugiye kubibavugira iyo minwa yanyu mwagumije ko agafukamunwa covid yaragabanutse tugiye rero tuze
agafukamunwa tukabakureko Ingenda kubaza iyo ngeso yuko harabaririmbye tutariko turabona tugarukanire babantu Fabirov kanga haja kuri platform zanyu Fabirov n'umuraperi akomeye mu abizi nkundana cyane kandi urabona yuko Fabirov numwe mu bantu novuga ngo nabanyakaranga ati kubera iki ntuzokumva yinjiye muri R&B ntuzokumva agiye muri Kiyago Star yama muri ya rap yiwe na hip hop kuguma muri rap ni kimwe kubera iki kuri ayo ma platform yanyu atari ko araboneka ibiganiro vyinshi ko atari ko araza ariko mbona ubu hariho vyinshi bisigaye mbona biriko birakorwa ku ma TV online ngo ni mivumburo gukubitana abantu mugena guteranya abantu bijya bintu turazi ko vyinshi birapangwa bro vyinshi birapangwa ugasanga abantu bariko barashwanira kuri TV ngo nivyo bintu biza kuryohera abantu irevure biraryoshe kuza kuvuga ati umuri star kanaka tumusanze muri ibi ikiniki ku muntu ariko araraba kugira relaxing mu mutwe yumve yuko mu mutwe atekanye birafise akamaro ariko kuri wa muntu ashaka iterambere rya naka kuja kumwereka ngo naka tumusanze mu gitanda ryamanye na naka ngo umustar kanaka ngo tumusanze yambaye iboki tabutse ngo naka bapfuye umukobwa naka baragwanye eske ku muntu ashaka iterambere ry'umuziki w'u Burundi abenshi vyonya biba babiteguye kandi kindi naco uko wifashe niko abantu bagufata bakozi ba Zone TV tuvuge rero ko bijya bintu muzobona bariko baragwana bizoba atari ivyo hari abaririmbyi benshi sivyo hari abaririmbyi benshi bubacitse aba comedy sivyo rero uwo mu promoter nimba canke uwo mu journaliste ni yakubona waracitse mu comedy ngizo kubuza kuza ngo akuvumbure mu kiniyo comedy kubera ikabona wewe warataye inzira nturata zanze hari abantu bashaka kuberaho si carimwe nk'Imana urumva wewe muri mu misi tuzosanga bariko batamba n'intuze bari gusa peut-être mbo hari aka video kamaze imisi gasirikira kumuririmbyi ntayenze kuvuga izina ugerageje kuraba ukazawumva ngo ama company ngo ntatanga ngo mantuze ngo amadiri ngo kubaririmbyi ndabona umuririmbyi ariko agira ibintu nkabijyanye hamukaza kumuha entreta doretse kubona ni hariho n'uwundi mustare duherutse kubona ifoto yiwe yicaye ahantu sinzi ibintu yariko aragira sino bivuga ariko ca wiyumvira nkujyanye aracakeneye promo sivyo peut-être ko nza guhava ndamuvuga mwizina mugabo ni vyangora sinza kumuvuga niyo bitangora sinza kumuvuga kubona umustare vraiment umustare kwifotoza yaravuze ico kintu aravuga kwifotoza ifoto ariko ari ituma vraiment c'est normal ku mustare w'umurundi nyamate yaravuze ikintu kimwe kandi kintu bakoze wa Zone TV hagiye gushaka sivyo yaravuze ati nga mu Burundi iyo umuntu agize ibintu bidateza imbere igihugu ivyo bashira hejuru nivyo bapibriya nivyo bagirane ariko iyo umuntu yakoze ikintu giteza imbere igihugu yigera vuga rero bajya babikora ni kubera ko ntibaba baratahura target zabo kuko nimbuzi yuko ikinyamakuru ciwa gikurikirirwa n'abantu bisoneye bafise indero ugiye gushiramwo nk'ikiganiro ugashiramwo nk'ifoto nk'ijyanya urumva yuko iyo umuntu ariko arituma uwo mustare uri kuriteza agaciro haragoromanye uri kuritesha agaciro niyo mpamvu abaririmbyi b'abarundi kwanza barakwiye kumenya ni gikinokora gishobora gutuma abantu banyiyumvamo nibazo kwama bakubona muri bya bintu bitabaho bidashobotse hama ngo bakwiyumvemo nuzo kwiyumvamo ni waho ndiye natazo waritaho afete ari abantu bamaze kumenya yuko beze ku mustare beze sinzi ico mbona bo batahura ariko ubanza birabe neza beze ku mustare ni nka concurrence ku mujene entrepreneur sivyo afite kugira concurrence n'umuntu no gukora kijya kintu ujya muntu atigeza akora swati nimba mwese mukora imikati iyaranje ushira mu isukari sumbi yo wewe yashizemo c'est la concurrence nimba akoresha amakoto wewe ukaba wohingura mu mamesa iyaranje umukate wawe ni wakundwa niyo concurrence mugabo turamaze kubona abastare beshi sinzi yuko sinzi ko ari kutiga ari kutabaza ari kutagirika ariko nukuri ari abastare benshi bariko baratugirira ibintu twibaza yuko nubwo bariko barabigira bibaza ngo niho tugiye kubamenya cyane revre turiko turabamenya ariko turiko tubamenya uko tutari dukeneye kubamenya hari ibindi bintu bakeneye kudukorera byiza cyane bisumba kuja kwambura impuzu bakifotoza bisumba kuja kuvuga ibiterasoni bakifotoza bisumba kuza kuzana imara ya munzu ngo nzanira TV ngo berekane ivyo ndiko ndakora sivyo
ico rero kuri jewe ico novuga nibaza yuko ivyo wonya Amicale des musiciens irahari, coopérative des musiciens irahari, nibaza yuko ivyo wonya irabijejwe. Yes. Turaza abastare benshi bavumye atani indirimbo ya Bifu wanashima barakora. Aba masterendi n'abaririmbyi bameze neza. Hari indirimbo ya Bifu urumva mastare. Yes, Double J ntarigera tukana mugubunye ageza ahantu. Sivyo nta ndirimbo ya Bifu ndumva. Nahacisha musanga ari tujambo nyene twatujambo tugimeze gutyo. Ariko ubunye umurapera ashatse kuvuma abanza gutukanaka. Sivyo? Ivyo nitwo bisubira ko urazi ko byoca biba birebire. Nibaza yuko uwundi munsi tuzoyaga byinshi cyane ariko ndakeneye tuzoyage ku kintu kijanye n'abarapera bo mu Burundi na cyane cyane nibaza yuko tuzobifatira umwanya nitubarambire kirani bitwaba yagiye hama bagire ico bavuze mu commentaire kugira ngo nimba ari ahantu bitagenze fresh bavuga ati ahantu ntimeze neza kosora nimba ari ahantu bavuga ati ahantu kweri ibi bintu mwavuze nivyo. Yes. Bakunzi ba Azwan TV, TV yanyu, TV yamibazanira ibintu bimeze neza. TV muzi kwitazigera ibamaramaza nababariye. Uno munsi n'amaraso ya mbere. Peut-être ko ari rya mbere mubonye ibiganiro nk'ibi bitanguye gukorerwa kuri Azwan TV. Azwan TV objective yacu niyo kubabwira bijya bintu bitigeze bivugwa kandi byari bikenewe ko bivugwa. Nimba ari umuririmbyi yarenganijwe ari undi muntu kanaka yarenganijwe ku kintu kanaka atashoboye gushikako cyangwa batashoboye kumushikirako, Azwan TV irahari ku bwanyu kugira ngo ibashikirize buri kintu cyose. Reka dushimire mwebwe mwese muti gera muhengeshanya gukurikirana ibiganiro byacu kuri Azwan TV. Ndabamenyesha yuko Azwan TV iyo uyikurikiranye hari byinshi uzoisanga ko amasinema y'abarundi, ibiganiro vy'abarundi, ibiganiro vy'abastare batandukanye. Ndabamenyesha yuko kandi vuba mugiye kubona yindi titre y'ikindi kiganiro tuzobabwira ingene ico kiganiro kizoba citwa mugiye kuzoza murashikirizwa kuri Azwan TV na cyane ariko ihangiro tugiye kwiha niyo kwerekana canke kuvuga ibintu bitigeze bivugwa. Nyakubahwa promoter yigenga Adronis wo ku kinyamakuru Amahoro Iwacu, reka tugushimire tugukengurukire kubona washitse mu bwami bwa Azwan TV. Reka ndabashimire nanje kuri kano kanya mwampaye kugira ngo tuyage kubijanye n'ino industry y'umuziki wacu, ino industry y'abanyabukorikori. Nizera yuko bibwirwa benshi bikumva bene we nimba ubona utari kurabikora fresh gira ico yinde kugira ngo babandi nabo bareke kwidoga niho iterambere ryacu rizoja kurundi rwego. Nibaza yuko twabanye neza. Thanks sana. Kuri journal Amahoro Iwacu mufise abantu beshi ndetse nawe n'abagenzi bawe ufise ni beshi, gira akantu ubabwiye bogira kuri Azwan TV. Nakubwiye no gusupportingana abakunzi ba journal Amahoro Iwacu. Shora kujya kuri channel ya YouTube, Instagram, Facebook ya Azwan TV na Twitter bakagira subscribe cyangwa s'abone ivana n'ururimi telefone ya birimo ama tugafashanya. Merci beaucoup, byari ibintu biryoshe, byari ibintu bimeze neza. Mwari kumwe na MC Delight niwe ariko arabateramisha uno munsi muri kino kiganiro kuri Azwan TV. Reka ndabemerere yuko ejo cyangwa higa ejo tuzobazanira ibindi bintu. Ico ndangije ndabasaba nuko nimbura umugenzi wanje, nimbura inshuti yanje uko biri kose, ndabizi yuko ibintu vy'amabigoye ushobora kubishima canke ukabigaya, ariko ndagusavye ubanze uje kuri Azwan TV kuri channel yacu yo kuri YouTube, Twitter, Instagram na Facebook kugira ngo ugire subscribe. Uko uza kumva wo bigira wibuke jewe ikintu cyambere ndagusavye gira commentaire kuri iki kiganiro ugire ico ubivuze ko nkaba ndangije ndabashimira behind camera twari kumwe. Biragoye ntavugwa mu izina yarambujije sinzigira ndamuvuga mu izina gusa vuba zoza ndamuvuga mu izina. Ciao twabanye neza, peace. Hello bafanzi ba Azwan TV, Azwan baby. Uno musi ni Yason official, Yason comedian, akaba ari muri
YouTube ya Azwan TV. Ndabasabye cyane vraiment bakuzi bacu, ababosi bacu, abamanageri bacu, aba CEO bacu, gira subscribe, like, share, tutizane imbere byose ni by'iwacu. Tupendane yo nawapenda sana. Yeyena yo hewe nuze. Yo ni muache wewe. I love you baby.